Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu bugira kandi ni jewe Jean Imana irambona nama ndabategura kino kiganiro igitondo gishasha nkangana hakibashikiriza. None rero nzanwe no kugira ngo dusangire amajambo numva mfise mu mutima abonekana mu gitabo c'umusiguzi ni igice c'umunani umurongo w'12 ijambo ry'umutwe rivuga ngo icubahiro c'umwami uko kimeze. Ijambo ndondera riri ku murongo w'12 rivuga ngo naho umunyavyaha yokora ikibi ibihe tangabo 100 akaramba cane, yamara ndazi ko abubaha Imana aribo bazoba amahoro, abayubaha bari mu nyonga zayo. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nano majambo kino kiganiro gifise intumbero yo gusangira namwe ijambo ryo tubera twese, ijambo ry'umunsi, impamba y'umunsi, kugira ngo umuntu arigira ijambo ryo kuzirikana ko agiyumvire ko ari medite ko hanyuma arabe impanuro rimuhanuye canke arabe encouragement ukumutera intege kuri muri iryo jambo, kuko umuntu wese bivana n'ibihe arimwo. Hanyuma rero birashoboka yuko iryo rya mbere ukurikiranye ibiganiro byacu wewe uri mushasha, two gusaba kufyonda kuri sabune cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, kugira ngo ntuzoze uhomba ibiganiro dusanzwe ducisha ko turacisha ko ibiganiro bitari bike iby'amagara y'abantu, ibijyanye n'inyigisho hamwe n'impanuro muri rusange. Twiyatazire ngo ikiganiro cyitwa ngo ni utuntu n'utundi. Hanyuma turashaka ko kino kiganiro igitondo gishasha hariho n'ibindi biganiro biri mu ntumbero niyerekwa vya kino gikorwa cari no vuga butumwa na zino nyigisho muri media tutarashira mu ngiro nkuko tuvyipfuza, bivanye nyene n'ibihe n'ibikoresho n'uburyo bukenewe kugira ngo bigende neza. Amajambo twasomye rero niyo ngomba ko duhanura namwo, ni amajambo atubwiye ngo naho umunyavyaha yokora ikibi ibihe tangabo 100, hanyuma ngo akaramba, mbere ngo ntarambe bukibuke, ngo akaramba cane, ngo yamara ndazi ko abubaha Imana aribo bazoba amahoro, abayubaha ngo bari mu nyonga zayo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo tubonye ngomba ngo dukure mw'iri jambo rivuga ngo ingendo y'uwundi iravuna, na cyane mbere iyo ari ingendo novuga ngo y'ikibi. Imana yacu nidutabare. Iri jambo rigomba kuduhanura ngo ntidutangazwe no kubona abanyavyaha baramba bogubwa neza, kuko hari ibihe bishika ugasanga umuntu aravye aherereye abona umengo babandi bakora vya bindi vyose ijambo ry'Imana ritubuza, inyigisho z'ijambo ry'Imana ziyobokamana, imyizerere ya Kristo itubuza, ugasanga nibo bafise amahoro, ugasanga mbere novuga ngo nibo bafise itunga, ugasanga nibo babayeho neza, ibintu nyene nk'ivyo. Rero umuntu ngo akaba yobiraba hakagera igihe yokwipfuza kumera nkabo, yokwipfuza kwifatanya nabo, hakagera igihe mbere umuntu yokumva yuko umengo harimwo uruhombo kwitwa umukizwa, kwitwa umukristu, kwitwa umuntu yamenye Imana, kwitwa umuntu akorera Imana, akumva umengo hariho uruhombo. Hanyuma rero uyu muntu agacagera igihe yumva yokwipfuza kwimerera nka babandi. Kubera iki? Yabonye ko naka canke banaka bakora ibibi vyose bibaho, kandi ivyo bibi mbere ari vyo bisigaye bibatunza, ari vyo bibabeshejeho. Ibaze nk'abantu kumbe twobona bakora ubumaraya, mugabo byana gutangaza ugasanga mbere nibo babona bavuga ngo babayeho neza, bafise amafaranga, bafise amazu, bafise impangu, bagura amaparcelle, baravyumva ibintu nyene nk'ivyo. Ugasanga nyene rero umengo hariyo ubuzima, ugasanga umengo hariyo umunezero, ugasanga nyene hariyo du bonheur mu vyaha.
hanyuma mbere ugasanga umengo nibo batera imbere, utibye ntaco uronka, utibye ntaco ushikako, ibiri nyene namwe muravyumva. Rero umuntu ngo akaba yogira nti yovuga ngo reka nimerere nkabanaka, none nkabona heco babaye, kuko Imana itaraba kwega amatwi, ko Imana itaraba kubita inkoshi, ko Imana itaraba kubita intahe mu gahanga, mbega ko ahubwo mbere babayeho neza kudusumbya, bafise amagara meza, ko mbona mbere no kuramba baramba, kandi uwari we wese avuga ko abantu ari inkozi z'ibibi, ari abantu badashoboka, ari abantu b'ibigonde. Imana tunde dutabare. Mugabo uyu musiguzi Salomo mu bwenge bwinshi yahawe n'Imana aravuga amajambo yo gusorongora kwiwe, yo gusobanura ibisobanye, yo gusigura ibintu by'ubwenge novuga ngo bwimbitse. Aravuga ngo naho umunyavyaha uwari we wese uko ari kose hatitaweho ibyo akora, mugabo akitwa umunyavyaha, umuntu yitwa umunyavyaha naho yokora ivyaha 1, 2, 3, 10, 20, 50, 99 agakwiza 100, hanyuma ngo ukabona araramvye, yewe ngo ndazi ko abubaha Uhoraho aribo bazobaha amahoro. Vyumvikana ngo muri iki gihe uyu muntu akora ibi byaha tubona abayeho neza, tubona umenga araroraniwe, ariko ngo hariho igihe kibitswe aho ngo abadakora ibyaha, abubaha Imana, abayitinya, abagerageza kwirinda no kwiyubara ngo ntibagendere mu ngeso mbi, ntibakora ibyaha, ntibakora ibidahimbara Imana, hariho igihe ngo abo bantu aribo bazoba amahoro. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cuno munsi, nano majambo rero tugomba gusengera ko nebuka umuntu umwe bigeze kumbwira ngo yagiye mu gihugu kanaka, agiye mu bikorwa nyene gutyo, novuga ngo yaragiye kurangurirayo, hanyuma kandi ntiyari wenyine, yari kumwe n'abandi. Hanyuma rero ngo abaho, kandi yari umuporoti, yari umukizwa ino, yasenga, yari umukristo, yari umukizwa. Hanyuma rero ngo mugabo hariya ngo arakora ivyaha by'ubusambanyi n'abantu muri ico gihugu yagiyemwo. Hanyuma rero ngo arasambana kugeza yaho ngo mu gisagara yararimwo, novuga ngo cyo muri hagati mu gihugu kumbure, ngo agera nambare ku bagore nambare ngo 90, sinivuga ngo nabangahe, ngo ari 90 hafi gutyoye. Ngo hanyuma ngo aca avuga ngo ubu rero ngo aba basigaye nzobakwiriza ahahandi ngiye imbere yo gusubira iwacu, nzova ino nkwije 100. Imana yacu nidutabara. Urumva ko no guharura yari yaraharuye abo yagiye araryamana nabo bose, kandi ngo yari umukizwa, ari umuporote. Hanyuma rero tukaba twabona umengo rero abo bararamba, kuko nibuka yuko wadushingiye iyo ntahe nta gihe kinini yacaheze. Wewe yavuga ko yavyirinze, yavyihanganiye, yari umukizwa kabisa. Tubona ko ari umukizwa mwiza, wumva ko ari mu ijambo, ari mu Imana, ari mu buntu bw'Imana. Mugabo rero uyo muntu nta n'imisi yaciye myinshi, yaciye agira isanganya, agwa mu mutego, hanyuma acarapfa. Imana yacu nidutabare. Rero kubwo kwizera Imana twemeza ko yagiye mu ijuru. Mugabo rero hari igihe naho bitoba ivyo, twobona yuko abagendera muri ibi na biriya bobo no kugwara batagwara, no guhomba badahomba, atavyago birangwa iwabo. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ariko ijambo litubwiye ngo ndazi yuko abubaha Imana aribo bazoba amahoro. None rero mwene data, iri jambo ryirigwane, iri jambo rikubera icigwa, iri jambo rikubere iryo kuzirikana, ko rikubera impamba y'umunsi. Nimba hariho ivyaha wihanganiye, nimba hariho ingeso mbi wihanganiye, nimba hariho ibyo wagiye wanka gucumura, wanse gukora by'ivyaha,
hanyuma ukabona umengo warahombye, ntiwaronse amahera, harimo ibiturire, harimo kurenganya abantu mugabo ukamema ibintu bikaza, harimo kunyaga ibintu mugabo kandi bikanyagika bigakunda, ukabona ko bari kuduza ama etage kubera yuko hari abandi urabira ko mwari gusangira ayo madiri, hanyuma nawe urabireka ntiwabikora. Imana tune dutabare rero, nimba ari ibintu bihanganiye, nimba ari ibintu wizigamye mukanga kubigenderamwo, nzabona ko kubwira ngo nturabe abo bandi babikoze ukamengo byaratotse, byaraciyemwo, byarakunze, hanyuma ngo wumve ko wokwipfuza kwifata nabo. Wewe shishikara inzira yawe yo kugororoka, kuko hari imbere turiko turaja, hari imbere uri kuraja nabo nyine bariko baraja. Hari igihe cuko abubaha Imana yacu nidutabare, abubaha Imana bonye nayo bazoba amahoro, ariko abatayubaha batazobaha amahoro, batazonezerwa, bazobaho mu mubabaro uteye ubwoba, kubera yuko batubasha Imana, kubera yuko bakoze ibyaha ibihe tangabo 100 canke binarenga, bakabona umengo bariko bararamba nta ngurane. Rero sote fasi ahubwo reka babandanye bagaca baromora abo bantu. Igihe cabo kizoza, ariko nawe igihe cabo kizoza, kandi iherezo ryiza niryo ryiza gusumba iherezo ry'umuntu ribi. Imana yacu ntidutabona rero, ntuhave wipfuza ugirira itama ibyipfuzo icaka ngo wumve kumengo hari ico bakujyanya, hari ico wahombye, kuba wahisemwo kwihangana no kwinda no kwiyubara, bigatuma mbere usubira inyuma cyangwa se usigara inyuma mu nzira y'amajambere ya kino gihe. Ntutunge ibinabiri, ariko mugabo ukaba warihanganye, waririnze, warizigamye. Shishikara kwihangana, shishikara kureka gukora ikintu cyose cyitwa icaha, kuko abubaha Imana nk'uko kwawe igihe cabo kirahari, bazoba amahoro mu gihe abandi bazoba bariko barahura n'ibyago. None rero n'amajambo mwese abayumvise, Imana nyine amahoro ibagirire neza. Dusenga Imana n'umuhigo rero umuntu ataraba ngo akopororere kuri banaka ngo yumve ko umengo yokwipfuza kumera nkabo, ngo akora ibyaha nk'iby'abandi bose bariko barakora, ahubwo akaba ahitamo kuvuga ngo jewe mbandanye inzira yo kugororoka, nzemera mpombe byinshi kubw'ubwami bw'Imana, ariko mpaka nzogira iherezo ryiza. Uyu muntu n'umuhigwe, hari igihe c'amahoro muri kazoza, mu gihe abandi nabo zizoba zahinduye imirisho, ariko mugabo n'umuhombe. Umuntu avuga ngo reka sha wewe wobigisha, wewe wohereka reka. Imana tune dutabara uyo muntu n'umuhombe, kuko zizohindura imirisho, hanyuma abubaha Imana baba ari bo bonyine baba amahoro. Kandi c'Imana igomba kuzoba amahoro ibihe bitazoshira mu bwami bwayo. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwano majambo twumvise, atubwiye ko umunyabyaha natwe ubona ari kararamba, tudakwiye kunungwa cyangwa se ngo tunohokere ubuzima bw'umunyabyaha, naho yoba akora ibyaha ngo ibitangabije na tukabona ko aramba cyane, ntitumunohokere, ntitwipfuze kumera nkawe, kuko uwo ibyiwe n'ibyo nyene igihe c'umubabaro kizoza kuri we, hanyuma abihanganye abatahemutse nabo igihe c'umunezero kibe kibashitse. Rero umuntu wese yumvise kino kiganiro akaba asanze yari yarasubiye inyuma, yari asigaye yipfuza kumera nk'abanaka, hagera igihe yiganyire vy'Imana akabititura akabigwiza n'ubusa, akabona ko umengo imbere ahubwo yataye umwanya, yatakaje igihe. Uyu muntu avyumvise mugabo akaba yahisemo gusubira kwihana no kugaruka kuri wewe, nuwo mugwize kw'imbabazi, maze umushoboze kwihanganira ibimukura kuri wewe vyose, hanyuma abe harindiriye igihe c'amahoro ciwe kizoza muri kazoza, hanyuma anezeranywe nawe mu bwami bwawe. Urakoze ivyo ugomba vyose, bishishikare kuba kuri bano bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu ntusabye tuvyizeye, amen.